iki arundi mugore arakitwara mu ngo kanini kino kibora kimeze nk'ishoka. Aha rero barafise impamvu baguhaye ikintu kimeze nk'ishoka. Baza kakaje kubera iki bamuhaye ikintu kimeze nk'ishoka kugira nze ndasatura aho bigumye. Muri microphone yishire imana cyane. Wari warumutse kwiba sinabwe bibo n'ishoka cyangwa nk'umupanga n'umupanga n'ishoka be umupanga gana ariko n'umupanga none bumeze n'ishoka ishoka igiti kiba kiri hino ako umupanga nawo bumeze ukunyene ayo mupanga ari akantu ushobora gukura ko gushoka nuko nyene tereke ushoka n'itereke kabisa irebe ishoka nta mafaranga make abaho kandi nkuko atana amafaranga menshi abaho gikuru n'umutima uyakiranye kandi ni na projet wawe ciri rero ajyanye yaba menshi gusumba ariko ngyohe ariko nagiye arangyohe kandi hari n'izinavuga ngo nako ngo nari shaka nyine numva shaka amafaranga cyane iki niki ariko byarangyohe kuko nindi save nongeye ko kujya muri competition byatanguye sinarose iyi iya best influence kandi ndibaza barumvise ko ngombe nje mu bihugu bitandukanye. USA, America, Europe. Na Europe zoja haje. Yavyo ngazo kuzungurukana hose. Umve be ntavyumvise. Kesuremwe ama video umvirize. America, toi Europe. 2025 kweli. Sinwa mwaka warurindiriye. Ahubwo nyine akikubwira iryo jambo yuko azokugirira tuwa umutima wiyumvise gute? Kuchinda aske yibongeka amasona aramwishe kuchinda iraba yacecetse bisabe nanakime ndakubwiye rero NORASQUE ubona gute wiyumva gute kuba ufise umukobwa umugore w'umufighter amamarawo kandi aguma agira success mu byakora byose uba wiyumva gute? How do you feel? Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyu mushikizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi ndi kumwe na champion hamwe na n'umushinga naye wiwe bamwita NORASQUE unstoppable brother bamwita FANNY LAVINE afisa AKA menshi tuyaje influencer best influencer AKA Mamla AKA Madame Kezma AKA Solution Woman AKA Mama Trois AKA Mamlao AKA and mesh champion akibagiye ivuga n'abayuzi bashobora kongera ko nzira yose byose icyambere cyo congratulations thank you byari ko nenda byiteze barabyiteze yego nenda ubwo naye gutanga rero batakagwa kajya gashimwe kubera none indi muntu yari bari kuganira nta muntu n'umwe ariyo yari yoroshe NORASQUE imeze gute? Sawa cyane. Misi myinshi muta sana tukaburanye ariko si umutima mubi n'ubuzima. Ndashaka tuze ku bihe vyejo ukuntu byari bimeze. Ibihe vyejo ni ibihe byari bimeze gute? Mwari muvyiteze gute? Uko vyagenze niko mwari muvyiteze? Competition misi yose amari competition twari tuzi ko tuzotsinda kuko twari tuvyizeye twari twabisengeye ariko kandi urumva ivyo ari kuva byose naho yari kuba nyuma naho yari kuba wakanga byose twateze kuvyakira kuri inzu jo guhiganwa uba witeze byose uba witeze gutsinda canke gutsinda ariko cyane ugiye guhiganwa nibyize ko witeze gutsinda yego ariko kugira umutima wakira byose n'ibyo biragufasha kugira ngo uhumure no habe wiyahura mu gihe usanze watsinzwe ariko tutabishanye je ndibuka amatora ya mbere ngene yari yagenze
hari ibintu byaparanganye kuri website kuburyo utoye ucubona umuntu ari hejuru wari wabonye kuri hejuru ubunye utatogwa ngambwire ko atamajambo yari kuhavura za mu nyuma kamamara urumva ahubwo nanje harya naragiriye ubwoba kubera ko hariho nk'abantu batoye kiriya gihe ubwa mbere ntibamenya neza yuko ari ugusubiramo ugasanga ntibampaye amajwi petetre kubera hariho nk'ababona ariko bakavuga ngo ngo nene twajeje ngo biriya byarapfuye ngo hapo ngo ntavyo nari kasubira mbwa urumva rero hariho nk'abo babimenye bateba cyangwe ariko byose byagenze neza ikibazo ngo manakizane ku mugabo wawe NORASQUE mama arawa gitogwa twabonye azana kuhone aje kugufelicita none yatatogwa ajya kuhone wari kuyisohokana gute byari kugenda gute je nkuri akenshi mu kwizera nivyo nami ndavuga kuva kera nenize kusakaza ku wa mbere amaje nkora mu kwizera Imana cyabikora acha wa mbere turayimwambika ariko natari ku wa mbere yari kuba yibere kubera ko umutima wanje aguma ari umwamikazi n'abandi bose uri siri ko ari kwizana kuri stage oya ntibwo atabari kuri stage sinari kwizana kuri stage kubera abatabaye aba mbere n'abakabiri ntibaje kuri stage ariko turi ahandi hantu ariko yimwambika Biki Onya uri kuriya kwimwambikira muri arena ukacuza nganya akaba ari ucimwambika none ibindi simanda y'imwambika turi ngaha utabimwe ivyo bintu tamwambikira mu bantu kabimwambikira muri ngaha ukunzwe nshaka byose tarabenyambikira mu bantu ukunzwe nk'ibintu wewe bitemewe mu gihugu yaremewe baramuzi mamla none mwasezeranye imbere y'amategeko imbere y'abantu gusa hageze gutanga ibintu muca mwinyegetse muri ico gihe urumva nuko nyene byari bimeze bon atatsinze urumva atatsinze ntivyari bikenewe ko tuyimwambika ariko ko yatsinze turayimwambitse ikintu cerekana kizane kuri mama Lawe wewe waratsinze gusa bivanye n'uburyo wavuze mu ijambo nta kudidinganya ntacyo wamenga ibintu wari wapanze wari ubitse bari babibabwiye mukiri wapi ajya ninde yari kubimbwira muri jiri nta muntu nyene tuvuga ngo twari tudinanyemo nta muyomba wanje yarimwo nta tantine yarimwo nta mugenzi wanje yarimwo hama kuvuga naho ni nko ndiko ndavuga kandi nawe ntazi ivyo ugomba mbaze ega ndi umuntu akuze ryari jambo rimwe kurindi rimwe ati umuntu ibintu nivyo yaborotse ibintu nivyo yaborotse ukwiye gutahura yuko wafata ibintu mukinya wa filme amandi uko azikina cyangwa cyaba ninga tukiniza isara aranazandika akanaziyobora rero kwandika filme ajya amajambo yose ubona akinwa muri filme aba yanditse umuntu umwe rero umuntu yandika amafilme n'ayandi ntananirwa no kupanga amajambo ico bita freestyle y'ibintu bitatagomba vuga naho yoba kimenya ati ubu nyene vuga kuwa discours ni ibintu bisanzwe iri higanwa rya irebe best influencer ni higanwa ryatanguye mwebwe batabahisemwo bajya ba mbere ariko baca bavuga ati umuntu ashobora kwipfuza kwiyandikisha arahawe uburenganzira mbega mwebwe mwagiyemwo babahamagaye canke ni mwebwe mwavyumviriye kubijamo habaye ico gihe bavuze ngo vyifuza kubijamwo yandikisha yego ni kuvuga hari urutonde batanguranye ati twifuza ko hazo hari nk'abana ariko n'abandi baze biyandikisha nta kibazo ivyo navyo twamenye je barantelefone baramproposa numva ni ibintu vyiza amanda jamwe tu ucuraza ucita utsinda n'abandi bari batanze ico kuba batanze ufite icambo ry'Imana yavuga ngo ibuye umwubatsi yagaye n'iryo ryagumye imfuruka nibatse kari ivyo je basha kuba babona menga ntiyotsinda ariko afise abamukunda benshi ibihumbi n'ibihumbi ngaha ku isi kandi aruhura imitima y'abantu benshi rero nibatse kari ico gituma kubera benshi bakangwa n'ivyo babona ukabona menga ibintu birashaninga ariko atari byo biriko birafasha abantu kenshi abakunzi barinumira ariko abansi bakaguma bavuga cyane ndashaka mumbwire ikintu cabatangaje kikabaryohera muri iryo higanwa n'ikintu cabatangaje kitabaryoheye mwumva umenga nk'ikindi gihe bohindura ngene babitunganije yego ngene babitunganije ni sawa gusa ico ntakunze ngene harimo ibintu bitabaye clair hari ukuntu abantu baguma barekrama ngo babereka amanota ntibigeze bakivuga bari kuvuga ati amanota
y'abafana naya ikindi ntakunze kuri abanyene bariko barakompeta nuko ubwa mbere amanota barayerekana ariko bo nyene baca barabihindura ngo amanota ngo umusubire kuyerekana ngo twomara mara sinibuka ko igihe we wavuga ko amubonye ko yari wa mbere ko bace hoho yaboneka bamaze rero kubona yuko biboneka baca vuga ati bana bafana babana yuko tutakonze nibiki kumbure bari bazi ko je ntashobora kuba wa mbere nibyo nibaza kugira ngo bazoca bavuga ati nakare abafana ntavyo babonye ko bamutoye cyane hama ico wakunze cyane naco cyo nakunze cyane ni ide kubona umu influencer asigaye ahabwa agateka nakunze abari muri jiri nakunze ababahaye ubushimwe ibibanza byagiye biraberamwo inyigisho baronse nukuri zari sawa hari abantu baje muri iryo higanwa bazi yuko baje gukompeta kumbe barabakuyemo ayo makuru ndibaza yarabashikiriye mwayakiriye gute cyo neza ko ivyo bitaturaba bibaraba mwaye kunye muri iyo competition niho bari gutukura usanga ni nkuko natwe tutari gutanga ibisabwa byose bari kudukura hari abavuga ariko ko bari babitanze ivyo bibazwa uri wa wundi uvuga ati jiye umwana iyo twigana mu ishuri akadura ciye n'ubugenzi bwa buheze oya kubera none wumva mu gihe uvuga ati ngo ntibibaraba kandi mwari mu higanwa rimwe oya none kumva babakuyemo kubera ko ibyangombwa batari babikwije numva umenga si ivyo umuntu aca bibaza jiri ariko kubera ko mutatanguranye ama critère ku buryo basi umuntu amenya ati ji critère nkayirenga nzoba mvuyemo gute ku buryo barabaye ama critère y'intunzenya ariko je nibaza ivyo biti cyane abo mwirebe ubwo bagumuteranya barabitubwiye ni ntabitubwiye byo ko bazofatira ko oya batubwiye ko dukora video nziza irimwo ibi nibi barabwiye ivyo bazokora barabitubwiye baraduha na date limite yo gutanga mu video ikintu nakunze muri bo nukuntu amafaranga bari bemereye kuyabaha bayabahaye direct nta bintu vy'amasheke cash bayabahaye cash iyo umuntu bamuhaye amahera mu kintu yakoreye aca ashiramo ingufu nyinshi muri ico kintu ajya amahera bagwaye ari ikintu azokumarira canke wumva umenga bakwiye kongereza bakaguha menshi bakabaha menshi nta mafaranga make abaho kandi nkuko atana amafaranga menshi abaho gikuru n'umutima uyakiranye kandi ni na projet ziwawe ciri rero ajyanye yaba menshi gusumba ariko ngyohe ariko nagiye arangyohe kandi hari n'izinavuga ngo nariko ngo nari shaka nyine numva shaka amafaranga cyane iki niki ariko byarangyohe kuko niyindi save nongeye ko kujya muri competition yego takuvuga ngo ari amafaranga nari ni sawa reka tuze ku bafana bawe hari igihe usanga ufite abafana benshi gusa hageze igihe bakeneye ukababura abafana bawe abafana banje rero nanjye baratandukanye bubahwe nicyo gituma sindabita abafana je ndabita abakunzi kuko jewe iyo ndabakeneye niho ndababona cyane hari n'ikindi gihe baje mu gacerere nyene iyo hatakintu nyene kigiye mu gacerere bakihore ariko igihe cyose kuri ndabakeneye ndababona abantu baho umugisha cyane ahantu hose yari fani no abafana bo bahikifana best influencer ndabe influencer neza kuko si ukora wenyine hari abakozi benshi kandi nabajya nko muri gahunda nyine n'abakozi hari n'abamaze guseruka no mu bindi bihugu ubuyobozi bwabo kubera ikibobo abafana babo batabatora ariko mwebwe bakabatora sinzi bazobabaze rero igituma abafana babo batabatora ubahiki akazabo wakasi kumbe ndabaha ibyo bakeneye hari igihe umuntu umuha ikintu akunda cyangwa umuha icyo akeneye ibyo bintu biratandukanye nk'ubu je ndakunda inyama ugasanga shiro wanje yantahaniye inyama ariko umunsi nari nkeneye ko antahanira chargeur mba nkeneye urumva hose yanyumvire kandi yampaye ibintu ariko sico kimwe azaniye inyama yego ndaryoherwa kubera ko ndazikunda ariko ntanishaje kuko nari ndayikeneye cyane ndyoherwa gusumba rero urumva
sinzi. Reka twigarukire muri filime ari nayo yatumye muhabwa agashimwe. Filime ndundi novuga yuko iryoshe kandi mufite n'abakunzi benshi, ariko hari amahiganwa tubona aba yatunganije mu bihugu duhana imbibe, ugasanga ntibabatumye ko ngo babaha agashimwe. Ni kubera iki? Umenga hariho revo runaka tutarashika kumyibaza ko ari kubera iki? Ahubwo si mu bihugu duhana imbibe no ngaha mu Burundi nigamera abaye competition hatari ibintu vya filime gusa, bakibuka umuntu ari muri kategori ya filime. Ngira nico gihe bari banyubagiye kubera ko batire biyumvire mu bantu bakina filime, nico gihe ubwa mbere batoragura abo bandi ba influencer. Neze ko batari bibutse ko abakinyi ba filime nabo bafite uruhara runini kuri societe y'u Burundi. Hari ukuntu nikubeka imbe batwibagira, ahubwo nyene yako kantu bakatubwira impamvu batwibagira, kandi twe dufatiye runini kabisa igihugu cyane ko ugiye kuraba n'abakunzi bacu bararyoshe, n'abantu bamaho kandi bari serieux cyane, akibona notification ntayirengagiza atera y'ukuri. Kandi si abantu bagenda ku ma social media gutukana. Abakunzi ba filime ntibatukana, abakunzi ba filime nyine barazi ibyo bashaka. None wumva bizogurugizo tuzorugera ko ryari wogenda gutora ama award mu bindi bihugu? Byatanguye biringo biragorana kubiri. Byatanguye sinarose iyi ya best influence, kandi ndibaza barumvise ko ngombe nje mu bihugu bitandukanye. USA, America, Europe. Na Europe uzoja haje. Yavyo ngazo kuzungurukana hose. Umve be ntavyumvise. Gasubiremwe ama video wumviritse. America, toi Europe. 2025 kweli. Sinwa mwaka warurindiriye. Ahubwo nyine akikubwira iryo jambo yuko azokugirira tuwa, umutima wiyumvise gute? Umutima wanje naranezerewe, ndavuga ati wow, manshi kezi ngeze n'umumenga ngo byo bari bya bindi byo kuvuga gusa, kuko biri no mu masezerano Imana yampaye, kandi natwe twizerera mu masezerano. Kumbe wavuga ati ni gihe kitaragera sino ndazi ibintu bizokunda. Yego, kandi bikaca bikunda kubera ibikorwa byawe, atari bangugiye kwiga cyane ngo nguciye mu bintu bitemewe n'amategeko, akazi kawe. Akazi. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka turi no mu mpera ya 2024, pardon, turi mu mpera yawo. Ni umwaka wofata gute mu buzima bwawe? Ni imfura mu yindi myaka yose maze kubaho. Kubera irebe best influence. Kubera Adam. Wow. Yo. Kuko ikigambere ndose award, ariko award narose isumba izindi. Your husband. N'uyu kandi amfata ukuboko, apana kuvuga ngo n'umugabo gusa, oya, amfata ukuboko akanshigikira. Ni ibintu bidasanzwe mu Burundi, kubera ko hari gihe uronka umugabo ukaca usanga atumye n'impano zawe ubiheba, ugira iki, ako nyine wewe hari gihe nyene anankarira, ubona ndanaremerewe muga akavuga ati utegereza gukora icyo Imana yakuremeye. Umva yuko ari nagaseseshwa rumuri. Kubera iki? Bo nupfa kumubona hari wose. Ava ku Mana. Akajambo kamye kuriwe. Kucinda aske yibongeka amasoni aramwishe kucinda iraba yacicitse isabe nanakime ndakubwiye rero. Norasque ubona gute, wiyumva gute kuba ufise umukobwa umugore w'umufighter amamarawo kandi aguma agira success mu byakora byose, uba wiyumva gute? How do you feel? Mba ntesa, mba numva ndi mugihe cy'inyishu y'amasengesho. Ari niwe mugore, ni wa mugore wigira gusengera cya gihe wari uri single. Ni cyo kintu wasanze Imana yarongereje ko kitari muri ya masengesho wasengera usaba umugore wawe? Imana yacu tumenyera ibyo dushaka, birenze n'ibyo dushaka n'ibyo dusaba. Ibyo nasaba byari bitoye gusumba ku byatekeye. Katubwira akantu kamwe wamusanzeho kandi katari mu gisabisho cyawe. Ako nyene
ako nuko ari umuwina none washaka umuruza umuwina tu niwe ntumubibona iki hari undi mugore arakitwara mu ngo mu kanini ni abo wavuze ati ishaka umugore azoba akora ariko ntwari uzi yuko azotsindira n'ibihembo mubwira akajambo wowe nabonye ko yasohoka kubwira I love you ma I love you kind urukundo rwanyu rurasosa iryo dukorana ikiganiro Mario gendorongore ujya bukobwa birgurabesha raba mwumuhitemo raba mwumwe hari uburambana nagano hasi si umwe si babiri yaho be ugomba uteranye nko baba bariko baraba ikiganiro kaca bavuga ngo si umwe si babiri akagwi k'abantu kage ari nkarivuga atarakumenya akiri mu mwijima usanga muba muriko murarondeza no yo umuntu iyo ari nkaratera imbere ahura n'ibintu byinshi bimuca intege nikihe kintu nka truafa usanga muri kino gihe muri ngo muratera imbere ugasanga gishaka kubasubiza cyangwa gishaka navuga gute ko mudatera intambwe umwanya wow namba tabujyajya burimwe ndabikunze kuko uyu ndacavuga ati hari abantu kunuku amajambo y'abanaka sigurira umwanya gute umwanya uba mutoyi cyane yaba amasaha ushaka kuba 25 ugiye dushaka gukora ibintu byinshi hama abantu boje nibisanzwe kuri Yesu baravuze kuri Adamu baravuze kuri Mose baravuze urazi ko Mose mwitanguriro ni kuvayo haravuga ukuntu Mose yagiye agatora abantu akabakura mu gihugu c'inyagano ariko arabatwara ariko bakaguma bamubwira ngo dusubize iyo twari tugorewe no kuvuga aho abantu bari bagorewe bari bagowe ayikivumvu ariko bamaze umunsi umwe badafungura baramututse ati twe twikumburiye hariya twari tugowe no kuvuga rero barinze batuka umuntu yaje kubarondera freedom kubaribera kubarondera independence twe turi abantu basanzwe kugira ngo badutuke cyangwa batuvuge uko bashaka rero twe ikintu kitubana gito cyangwa kitubangamira no kubera ko igihugu cyacu hari amasaha turyama isura murabizi hari amasaha tuba turyamye hari imisi tudakora hari imisi ushiye kurondera ibintu n'ubironke nico tu ibindi byose nibisanzwe ukoresha ubuhe buhinga bubwire amajambo y'abantu ntuyumvirize mu gihe abandi amajambo y'abantu baca intege ubwo bakumva n'ivyo bintu babihagarika ndasenga nta n'ikindi sinubwira habaje bw'amajambo y'abantu ahubwo niyo amakohaje really sana hari guvye ukabona nk'uruposti nk'ugwaca imamanda ubwo rero ndabonye ana nomba navyutse mfise intege nke sheje ndamubwira ati uyu munsi ndakora ubwa mbere uwo mutima ukomeye atawuragira wacu bigenza gute ubwa mbere nyene narawugira narababara ariko nkafata umwanya rero byaraheze hari umunsi ubigira guhaka kubivamwo ibi bintu kubera amajambo y'abantu nari mvuze uwumba hafi kubera ko iyo ufise ibibazo udafite ubibwira nyine haragera igihe bigorana kuva yino aracitse intege ariko kandi rero urumva ubu nta citwaza tugarukire muri iryo higanwa bajya abantu mwari nko murahiganwa uribuka ko mwahura mukagira ahantu muhurira mugasangira mbega bijya bintu vyahereye hajya nyene canke hari izindi communication zihari ku buryo mushobora gukorana igikorwa iki canke kiriya kuko bijya higanwa hari nk'abakomedian harimwo n'abajournaliste harimwo amakategori menshi atandukanye hari ikintu mushobora gukora hamwe kugira dutezanye imbere twese canke vyahereye hajya nyene muri iryo higanwa nibaze ko umuntu Imana imushira mu nzira zawe haba hari impamvu haba hari impamvu bivuze ngo hagize nko nkeneramwo bivaye no muri kategori arimwo nomwigira nkamubaza ko vyokunda ko dukorana bikunze n'isawa bidakunze naho nyine urumva nuko nyene nkuko nabo nyene bashobora kuvuga ati
uriya bivanye n'ibyo arimwo ndifuza ko dukorana iki kintu bamumagaye numvise bishoboka twokorana ako bitanashoboka nyene nta tegeko rihari nta tegeko rihari ryo kuvuga ngo mutegereze guca mukorana urumva ukuntu ya ariko vyoba vyiza nyene ubumwe bugumyeho ako ntabeho ngo bwamwe ngo kubera ngo oya kuko iki kintu nkeneye agishoboye reka tugifashanye nawe ahubwo nyine no mu bindi bihugu hari igihe usanga ugasanga film iri serious gusa ntihabuzemo nk'abantu b'abakomediye nk'umwe canke babiri kubera ko mwebwe ivyo bintu mudakunze kubikorera ko cane turabikorera ko ahubwo nta film oya naziraba ahubwo usanga mwe mukoresha abakomediye ari lokale kubera ko mutaraba muri bajya bo hejuru akaba ari bo mukorerako babirakorana ho hejuru butse amahiganwa basi yatunganya ibintu vya comedy murayazi nka kigingi sama ba mutima tumaro comedy aba bajya barawo ukiringaho nyene ofete ibintu vya film hari ibyo bita casting nuva gushiramo umuntu casting kubera ari nabi urashije kuba ushaka umuntu w'umusazi w'umwana umva ntutuzana kigingi rero casting bitarabasaba film aho mwebwe mwatanguriye n'ubahigeze nirihe tandukaniro itandukaniro nuko ubunye benshi babitahura babikunda abenshi tugitangwa nyine bavyita udukino ariko ubunye barabona ko ari nk'ishuri ryo kugiramo kandi tugitangura abantu benshi nyene babona yuko ari ibintu vy'imburakimazi ariko ubunye baramaze kubitahura ko arakazi yego ibibanza ubu murabironka kera numva muvuga ibibanza ivyo dushatse gukoreramwo ntavyo baduha ntavyo turonka n'ivyo ntavyo turonka ariko uvunitse aceka gucumbagira nawe urandika filme ikorohereza ku ma location ushobora kuronka gukenera no kuronka ariko urashobora no kugira imana ukaronka aho wari wifuza bivanye na connection y'abantu office cyangwa abantu rega ibintu byose nyine bivana biravana hariho n'abaca bababwira ngo muharihire ibyo n'amahoro byo kuriha n'ibisanzwe hariho n'ahantu bashobora kukwankira no kuriha naho kurihaho n'ibisanzwe bateguye projet umva ntiba witeze byamfasha gusa rero kuriha n'ibisanzwe muri kino gihe ariko usanga turimo tubona abantu bakina film usanga naba bamwebwe bajya babo hejuru kubera iki bigoye kubona impano ihisiduka mu kanya gato bimenga bisaba go hasoringa ariko mu bindi bihugu araza agakubita rimwe akaca shinga cano yiwe akaca duga shahari nawe nari gihe urondeye amateka yo usanga yabakoze igihe kinini NORASQUE ko watuje nibiki yes niko ndumviriza tumwe ko maravuga oya nakumviriza uyu munsi uri calme sana ko ndaraba umunezero ni mwinshi hari igihe umunezero wa mwinshi canke umubabaro hamwe udashoboye kubivugisha n'umuntu wawe kandi no kwameza ubu biragoye ko agaragaza iyo aryohewe cyangwa ababaye aba ari calme gusa yagiye numva wuce ubihomberamo jewe nabigaragaza rega n'igihe mba numye baba ariko bavuze mvuga je niyanumye ndabifininga nkavyumva yanumye urabifininga ukavyumva yego hari n'igihe ahora numa kandi ubwa mbere ntiyarazi uko ndabimenya akanuma kumba shavuye mugabo ntabimbwira mugabo urashavuye oya nukuri urashavuye cyabimbwira cyawe nkavyumva ko anezerewe ni kuvuga warashobora kunuma wowe hashitse ukacumenya ati aranezerewe cyangwa anumye ko anezerewe cyangwa kubera ababaye ukuntu mwiyumvanamwo cyane narega nawe utoronko mwiyumvanamwo nibyo gutwara n'ingufu nyinshi nkumure urubavu rwawe ewe urukundo rwanyu urumva ruranyica gusa rero aho tuzavura uburantu zikwize oya zija ku kazi ni ko n'uyu munsi tutashoboye kugenda ku kazi zica zija iyi niyo ku kazi niyo ku kazi cyo ngaho kandi ufise na filme shasha ugomba urekure mu minsi iri imbere ahubwo reka ntitworeka kubwiraho urugo series
ikiganiro muzokirekura ryari ejo ubwo series irahera kuri uyu wa mbere je mu gatondo mu gatondo irahera hama ariko lendi yindi kurikira ntitushobora kubanyoteza barabiza abantu bacu tuzoja tubaha yitwa My Husband. iyo ni umugabo wawe iyo niwe yandikiye umugabo wawe tubirindire rero turabe tumwitegeyemo ko azactinga muri kumwe tuzoba turi kumwe tuzobaha show bebe solution couple yimukiye ku izoca iwawe ariko ija kuri FANNY LAVINE official yo yari kwiye guca kuri solution couple kuri solution couple hajya ku bindi nyine byo kubaka sokorera team none ni kubera iki hariho nko mu bindi bihugu ugasanga yakoze seri ndende mwibwe ariko ugasanga nene mushobora kugira ndende oya biravana n'inkuru ushaka kwandika uko ingana ni nkuko ushobora kwandika iyimara imyaka 2 iyimara imyaka 3 iyimara umwaka umwe iyimara indwi 2 iyimara ukwezi kumwe ça dépend de l'histoire mbe ugiye kwandika filime wisungike bivana na inspiration hariho filime maze gukina ijanye n'ubuzima bwawe nyene tereke uko bwagenze oya ntatereke kwiyandagata hari abandi ahubwo usanga duce zinabadiri nawe ntatereke akina bimwe ashyiramo tumwe ntatereke ntibazoguhenda tereke nta niwe ushobora gukora rero kinatereke ngo mfite imyaka 5 sawa hama imyaka 10 hama 15 ukazira kora gute mbo basi ukavuga nka zirya hasro zose kubyo atani mukashe ibyo nyine bisanzwe cyangwa duke hama ariko nshaka gukina ubuzima bwawe bwose aba bakinyi ba filime mubanye gute muri rusange umukinyi wa filime tubanye gute neza cyane ubona mu editing agenda namubonye ugenga akina ubonye agenda muzi nk'umu hasra wo kweditinga watari rero umva no editing mu editor rero umbwira bajya abandi bo muri bajya usanga no kwita gute bajya muri competition reka pani y'ugwanko haro competition tomati fanagize ibi nanje reka nzoshingira ibi nibi ugasanga nturi muramugwanya ariko imwe shaka gukora cyane kugire umurenge je nta muntu numwe ndi muri competition nawe sinzi nk'abandi ko bari muri competition nanje cyo nkeneye no gutera imbere nkaronka ukuntu mbaho n'abana banje ukuntu babaho nta muntu ndi muri competition nawe boss nasetse kuvuga ngo muri competition abahubwo atabo bantu mu mwibaniye gute basi tubanye neza bose tubanye neza vraiment kubera ko nta muntu jikoreye araza kunshwanira ngaho muhira wapi okay reka ndagufelicite cyane neza kubera ko utanzaniye amashurwe yanje mviriza reka ndagushimire cyane kugiye turonke n'umwanya wo kurya ry'amafaranga hama ishurwe ryanjye kuzunzaniye amashurwe ati ubwo ntumwihaje gutora amashurwe yawe yuko gusatana kimwe muzanye wapi kandi amashurwe meza baherekeje n'amafaranga amashurwe meza ariko two twadimira nzorizana nini twaronka nini mvuga ko iryo ryari rindi wozanye nzoca ndayazanira rimwe urakoze bivugiye imbere ya kamera bakumvise yego vraiment nzoza kabisa I promise you sawa reka ro ndabasezere kugira turonke umwanya wo kurya ry'amafaranga ko ni menshi nibaze ko nabasezere kare tutashobora no gusana nta twomara noneho yurotse amafaranga projet ya mbere uyumvira nuko yake turaho gusa nabanza nkihemba je ubwanjye none kubera ki ayo wanje wumvise ko arayo kuja kuja abona nikigira 15 nta n'iki 10 utanga wowe nta n'icazi urumva ayo wanje wumvise projet yihuta tuje kuyaje ahubwo tubanze twihembe kuko twarakoranye Fanny mbonye bunyine yuko kino kiboro kimeze nk'ishoka aha rero barafise impamvu babaye ikintu kimeze nk'ishoka baza kakaje kubera iki bamuhaye ikintu kimeze nk'ishoka kugira nze ndasatura aho bigumye muri mikrofone yishire impano cyane
kugira atarasatura abayenemi bose wari umutwiba sinabwo bibona n'ishoka cyangwa nk'umupanga n'ishoka be umupanga ariko n'umupanga none bumeze gute n'ishoka ishoka igiti kiba kiri hino ako umupanga nawo bumeze ukunyene uyu mupanga ari akantu ushobora gukura ku gusa ishoka nuko nyene tereke ishoka nitereke teka bisi irebe ishoka akajambo kamwe gupire shaya tugeze tabavuzeko akajambo kamwe ashawe ntuza byose wabivuze yabivuze uwo mushobora oya jensi nivyo navuze umva ari cyo kimwe nivyo wovuga habwo wowe wamvugiye nivyo ntovuze oya vuga twawe turi bwina mu mutima ibyo nje biri bwina mu mutima nuko nshimiye cyane Imana rugira byose iyo yamfashije iyi award nkayitana kuko nari ndayikeneye kujya muri competition jewe mba nshaka mbo wa mbere naho umuntu bidakunda ko yama wa mbere hama kandi nkashimira ivyimva mutima abafana banje aribo bakunzi banje ukuntu bantoye ku bwinshi abonzi nabo ntazi bagaherekanya n'abagenzi babo ukuntu baryohewe mu kibanza canje ejo nabibona muri groupe ukuntu bashushe bagomba kumenya mbega nabo kangahe mbega bimeze gute mbese impamvu merwa nabi ugasanga baranyitayeho ndabashimira cyane kandi nkashimira n'umutware wanje nyene ko amba hafi kandi akanshigikira nkashimira umuryango nkashimira mwebwe ntuzeya aba n'abantu nyine urumva nishatse ukuntu ndabishira hamwe aba YouTuber hamwe n'abo ku ma Facebook iki abanditsi mwese mukora kuri social media ku ma social media nukuri ndabashimira cyane rwose rero navuze ko irebe nkitangaza ko nagiye mu irebe ko ajya amafaranga bampaye araya baby shower rero ntakiri umbwira ngo ndamucorere kubera nawe kugura ibintu by'umwana narabivuze kubera kugura ibintu by'umubebe umubebe wanyu ntazoze abura ibintu bikwiye urantuma ntacyo je nzobizana wewe wabigurira namaze kubigura oya nazindutse ngena kubigura kandi ntiyanakwiye ushaka kongereza wongeretse mama rawe sinarizi kusa umutima mubi nk'uwo mubi gute nibyo narivuze kuva nkitangura jaga amafaranga naya baby kandi nzomubwira ati abakunzi ba mama wawe nibo batumye wewe intango kama nayo iyo tayaronkana iyo ntayaronka naho nyene urumva bari kwiorganiza bakagira bibishaho none jero no kwa jeno abantu bagira bibishaho tuziyorganiza n'ubundi wajya amahera yazana ijana ntijya nka mu bindi nakubwiye ibintu byarazinze ntivyanakwiye ibyo nkeneye twe natwe tuzadukontribua menshi ntacyo iyo wahembwe simona ndabimenya taka kandi yahembwe ejo namubonye muri arena uhembwe uyajya nk'umusazi uyajya nabi ubwo muneranye n'abantu no hasi we ntiwamubonye reka turye umuriyoni umwe musigarane zibi tuzoja dukontribua ibindi muri nta kigira 10 utanga urumva ibade nta n'iki je ngo ndarabikubaza nta kigira 10 utanga kigira 10 yajya miliyoni none kizogikuremo nari ibihumbi nta bana n'abavyeyi ufise ushimira bakuvyaye abavyeyi icicumi kwanje cy'Imana ugashimira n'abavyeyi hama ugasangira n'abana ugasuma hama kagira baby shower ukongera ugashimira n'abantu bagutoye bose ngo bamara basi okay akagufasha kwakira abantu baje kukuramutsa none wewe ukumvuga ko venga utariye ntitwakwakiriye ni kuvuza oya gufungura nibisanzwe no kunywa naho n'ikindi kintu ushobora guturika ntabwo ushaka kudusubiza ku gatumba bye ndabashimiye cyane rero yego abantu bamwe baradukurikirana muturindire
tukoma tumaze dufungure turya amahera yawe reka tubashimire cyane rero ku muntu yakurikirana kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe big up kandi muribuka kugira subscribe no gupartage ibiganiro byo Gateki turakeneye ko igera kure cyane turanayikunda cyane mugire amapartage bakunzi bacu subscribe na Gateki forever byose thank you very much